Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Rock Media, bakunzi b'ibiganiro ca Rock Sport, musanzwe mubizi ko ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu ni Rock Media ibashikiriza ikiganiro ca Rock Sport, nkuko musanzwe mubizi abari jewe ari no nk'indongozi ndiko ndakibashikiriza ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu. Ikiganiro kije kudufasha neza kuduha inguvu zo gushaka gutangura ino ndwi nshasha tuje kuba twinjiramwo. Tuzoza tubashikiriza ikiganiro cyo ku munsi wa gatanu. Imana ku munsi wa mbere tuba tuje gutangura indwi, ku munsi wa gatanu tuba tuje guheza indwi canke tuje gutangura weekend. Ni ikiganiro ca Rock Sport. Uno munsi uko mubizi nakunda kwazanira abatumire batandukanye. N'uno munsi turi kumwe n'umutumire muramubona hano ko turi kumwe. Tumusabe abanze yidondore mwebwe musanzwe mukurikirana ikiganiro ca Rock Sport. Ku mazina yanje nitwa Ngurirwa Emedama, nk'abantu mutumire muri iki kiganiro ca siporo c'inkino muri Rock Media Burundi, abandi bahaye ikaze ko mwadukurikirana. Ni umutumire dufise uno munsi tuje kuganira ku makuru y'inkino atandukanye hano mu gihugu c'u Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya. Ni basketball hano mu Burundi niyo iriko iravuga cyane, ni Vitaro Basketball League 2025. Ni ariko avuga amakuru atandukanye meza mabi, nibaza ko nivyo tuzogucako hirya no hino mu Burundi. Tuzava hano mu Burundi twerekeze neza mu gihugu c'Ubwongereza. Ni English Premier League iriko irabandanya, umugwi wa Manchester City kuracumbagira n'umugwi wa Liverpool waraho uhushije igikombe, uraye uwuze igikombe ca Carling Cup waje kubugira indwi itoroshe muri Liverpool, bakugwa muri Champions League ndetse baza gutakaza igikombe ca League Cup muri finale basubira n'umugwi wa Newcastle United. Ni Arsenal ibandanya igerageza kuraba ko muri izi nkino za nyuma kwegereza umugwi wa Liverpool yaje kubitsinda umugwi wa Chelsea igitsindo kimwe ku busa. Ni muri Liga Santander ni FC Barcelona Remontada iza kuba itsinda umugwi wa Atletico Madrid Wanda Metropolitano ibitsindo 4-2. Real Madrid itsinda umugwi wa Villarreal. Na makuru aje kuba atandukanye tuje kuba tubashikiriza. Tubanze tumire amateka gatoya duheze tugaruke nido y'ikiganiro cacu. Twamaze kuba tugaruka nido y'ikiganiro cacu, dutangure neza hano mu gihugu cacu. Ni kuri Tana Departement, ni muri Vitaro Basketball League, yari inkino zigira 5 na 6 muri Vitaro Basketball League. Hari imigwi imwe imaze kwiza inkino 6 ariko hari n'indi itarakuza inkino 6 bivaye nuko inkino zagiye zirasiba cyane bitewe n'imvura. Nibaza ko naco tukaduhereko muri kano kanya. Ku munsi wa gatandatu hari derby, hari urukino rwa mbere rukomeye mu gihugu cy'u Burundi muri basketball hagati mu Urunani ndetse n'umugwi wa Dinamo. Abantu bazi rivalite y'ino munsi hagati mu Urunani n'umugwi wa Dinamo, nibaza ko baca bumva ico urwo rukino rusigura. Abantu bari benshi cyane baje kuraba imigwi yabo, ariko urukino ruza kuba ruhagarara ntigwashoboye guhera kubera imvura yaje kuba igwa. Uno munsi urukino nka rujya rukomeye kujya muri basketball, irya niyo shusho ya basketball mu Burundi, ariko urukino ruje kuba rutarangira kubera twavuga imvura yaguye. Ico kintu gitanga image ya kuri nivo basketball. Kuri nivo basketball ikintu kiba kibabaje cyane ku bakunzi ba basket no kuba kuri w'imigwi baba bari hajyanye baje gushikira imigwi yabo, hama imace nkijya ntiheze ngo ishobore gushikira ku bakunzi baba baje kwiraba ngo banayiheze. Ni ikintu cyerekana yuko inyubakwa zikingira igihe mu gihe c'imvura ziba zikwiye kuboneka. Mu gihe Febabu yobishiraho yobikoze cyane gose, imace nk'ijya ni mace yabaye uruhombo ku bantu bari bahashitse hajyanye badashoboye kwiraba, eka ikaba yaciye yungururitswa ku wundi munsi ngira tuzoshikirizwa. Ni yozo ko ni ikintu gitanga image itaniza kuri nivo basketball. Ni basketball ubundi iri kwiraja ku rundi rwego rukomeye cyane, ariko no munsi dufise ama contraints amwe atameze neza, ataryo. Ni inkino nyinshi tumaze gusiba kandi zari zikomeye. Twaje kuba tubona urukino rw'umugwi wa Remesha n'umugwi wa Tigers, rwari urukino rukomeye cyane, rwaje kuba rusiba kubera imvura. Twaje kuba tubona urukino rwa Jimkana n'umugwi wa Remesha, yarabaye imvura ariko harabaye n'indi kintu cyuko ikiyo cyamenetse n'ibindi. No mutije kubona urukino rw'Urunani na Dinamo rusiba, ubona ko ni ikintu no twamaze kuba tubimenyera. Ubu hari abantu benshi batinya kuza kuri departement kubera bavuga ati mbega imvura niyagwa amafaranga nzoriha gushasha nzogirane. Nibaza ko ni ikintu kitameze neza muri basketball, ariko uko zivugijwe niko zitama. Abantu benshi baracyaza uko bavuga ati turakunda imigwi turagize. Nibaza ko ni ibintu Febabu ishobora kuba igiye gukosora vuba canke mu yindi minsi iri imbere.
Est-ce que uno munsi turavye niveau ya basketball ahiri kubwawe nk'umuntu akunda kura basketball ubona kubwa ati basketball uno munsi muri VBA byifashe gute? Basketball muri aka kanya muri VBA bavuga yuko iri ku rugero rushimishije naho kumbura hari ingorane z'inyubako ariko ku kijanye n'abakinyi ku kijanye n'ama-equipment urabona ko VBA ari ikintu cateye imbere ugereranije n'imyaka iheze tukabishimira kuri abo bantu bari bajejwe kubitegura urabona ko bashiramo inguvu zose bashoboye kugira bateze imbere urukino rwa basket ngaha mu Burundi kuri kote y'abahungu no kuri kote y'abakobwa urabona ko bose ari ibintu bishimishije uravye no ku masponsor asigaye ahaboneka ukabona no ku masponsor ari ku mipira y'abakinyi ikintu bishimishije cyane rwose. Ni basketball twamaze kuvuga iri kwiraduga kuri niveau ikomeye ariko hari utuntu constraint duto tuza turatuma tuyisubiza inyuma gatoya twibaza ko Febabu barahari barayibona umwanya n'umwanya canke mu minsi iri imbere canke ntituzi ryari canke ryari nibaza ko hazogera igihe bagakosora udukosa tumwe turiko turibonekeza muri Vitaro Basketball League uno musi ndazi ko abakunzi ba basketball benshi bafise agashavu kenshi cyane bivaye n'ukuntu inkino zisiba kandi byongeye bagasubira kurihishwa amafaranga gushasha urabona ko ni ikintu kibabaje cyane uno munsi neza ko imbere ko tuva muri basketball sinzi ko baza batubwira inkino zaje kuba ziba muri ino ndwi. Inkino zagiye ziza kuba kuri ino ndwi ku ndwi ya mbere yabaye ku gatandatu harabaye inkino yahuza Kerne na Gymkhana ubwo byagenze Gymkhana yatsinze Kerne amanota 90-55 ya Kerne harabaye n'urukino ruhuza Lezipo na New Star aho Lezipo yagiye iza gutsinda New Star ku manota 103-51 ya New Star byarabandanije no ku ndwi ya gatandatu yabaye ku munsi wa 16 gushira kwa gatatu ku mwaka nyene Gymkhana aho yagiye gutara mu mitwe na Aigle Noir Gymkhana yabyifashemo neza iraje ratsinda Aigle Noir ku manota 117-47 harabaye n'urundi rukino rwahuza Remesha na Lion Team ikipe shasha muri inkino zo gukurakuranamo za VBL aho Remesha yatsinze ku manota 131 kuri Lion Team nayo ifise amanota 52 harabaye n'izindi nkino za Muzinga ihura na New Star aho New Star yabashije gutsinda Muzinga ku manota 79-50 ya Muzinga nubwo byabandanije nubwo urukino rwahuza Dinamo n'Urunani rwari rwasivye Dinamo yarashoboye gukina kuri iyo ndwi ikina itana mu mitwe na Kerne aho Dinamo yabyifashemo neza mu gutsinda Kerne amanota 103-77 harabaye n'urundi rukino rwahuza Urunani na Tigers urukino rworoheye Urunani kuko rwatsinda amanota 89-78 ya Tigers. Ni izo nkino ziriko zira uno munsi muri Vitaro Basketball League urabona ko ni imigwi yose no munsi irakomeye turafise imigwi ishika kuri Urunani turafise Dinamo turafise umugwi wa Remesha turafise umugwi wa Lezipo umugwi wa Tigers urabona ko ni ama club akomeye yose amaze gutakaza urukino Remesha nta rukino rumwe iratakaza Urunani rwaramaze gutakaza Dinamo yaramaze gutakaza Tigers ejo yaratakaje urukino rwayo rwa mbere muri VBL urabona ko ni imigwi itatakaza n'umugwi wa Lezipo ntibatakaza urukino umugwi wa Remesha nawo ntibatakaza urukino urabona ko ni no musi VBA irakomeye twaje kwa tuganira rero n'uwitwa Jolis Ndubutima asanzwe amenyereza umugwi wa Dinamo yaje kwa tubwira turibuka ko umugwi wa Dinamo waje kuwutangura saison twavuga ko atari neza batsindwa muri tuvyite muri pre-season batsindwa n'umugwi wa Urunani muri Coupe de l'Unité pour la Diversité turibukije ko bitaje kwa gitwa n'umugwi wa Urunani batsinze twavuga ngo vyoroshe cyane umugwi wa Dinamo twavuga ati mbega uyu niwo mugwi wa Dinamo uno munsi uje kubivariza n'umugwi wa Urunani muri VBL ya 2025 twavuga ati mbega no munsi ico gihe periode y'amatransfer ari kiyari mbega nta bakinyi baje kuba bagura kugira ngo baza gukomeza baza kugira amahaforo muri club baje kuba batangura VBL batsindwa n'umugwi wa Lezipo twavuga ati mbega Dinamo no munsi iri amezi yo kuza muri top 4 muri VBL ku munsi waje tuganira
n'uwitwa Joris Ndumutima asanzwe amenyereza umugwi wa Dinamo niwe yaje kwatubwira ati nibaza ko umugwi wa Dinamo si umugwi muto ni kwako nyene turafise abakinyi benshi ni bashasha ntituramenyerana urukino rw'uno munsi twako ku munsi w'ejo nubwo rutaheze dukina n'umugwi runani twarashimye uko aho gwari rugeze ingene umugwi wa Dinamo akora gere Koshka musumaze gukina inkino zitanu nibwo rutaheze ku munsi w'ejo muri Vibel umwaka mushasha no munsi aho bigeze ubona effective umugwi wa Dinamo ufise iri satisfaisant uruhande rwawe nezeje effective ufise ego icambere je nibaza yuko abakinyi vraiment ego je ndi satisfait n'abakinyi fise nibaza yuko ubunye ahanini murabona yuko uravye abakinyi twari dufise mu mwaka uheze naho dufise mu mwaka sico kimwe twe uravye ni twari dufise plus abakirimwo contrairement y'umwaka uheze urabona yuko ari abakinyi bane batanu ubunye twaragize effectif ya 18 joueurs hakaba arimo abakinyi barenga 10 bashasha nibaza yuko ivyoroshe yuko rotation cohesion ivyo no kuta chemistry bifatana mugabo nico tubereyeho nibaza yuko ubunye tuko turagerageza gutorana kandi nibaza ko mu minsi iza tuzoshobora gukina impozo hanyuma tutange ivyo abantu batwizigako kuko urabona amazina turafise nibaza yuko hageze yuko dukora hanyuma tukaja hamwe tukaja mu management meza ego uzo ko effective ya Kindizit no kuboneka hari abakinyi bose baje kuri Fedoma ejo baje ko nk'umukoci ntibagora gutora abakinyi n'abiri baje ico ni igikorwa kitoroshe bisanzwe ufise abakinyi 18 kandi ubona yuko bose bashoboye kandi urumva ukinishije bamwe no munsi ejo kwera ama match ni menshi dufise 22 match à disputer kandi kugira natwebwe tugerageze gukwetiza amapesu kuko urabona yuko ari abakinyi benshi basoma ama match bijanye n'imvune nibaza yuko iyo ufise abakinyi benshi kameme biragufasha kugerageza kwirinda izo mvune kandi urabona yuko ama match abafatanye nibaza yuko twe turagerageza ibishoboka byose yuko iyo 18 dufise ituna ku buryo n'abakinyi babizi yuko n'abakinyi ari abantu bashobora kuvuga ati amafishi agatangura kubafata abona yuko muri atse magira neza hanyuma nashikirwe mu kibuga nibaza yuko onese yo kugira ibishoboka byose kugira bose baronka umwanya kandi bose bakine uno musi no mwaka tubona ko Vibel no mwaka yatandukanye na Vibel mwaka weze para mu Burundi nayo mu Dinamo turabona ko mwaka weze yari amashi mengo ari facile ni yaje saison higiriye mu sinzi rimwe nura rero sinzi rero ko musi bamaze gutsindwa match bari gwatsindwa match ubona champion mwaka meze ego kandi ikintu ciza n'umwaka uheze sibaza yuko ari imigwi yari vyitwa yuko imigwi yari yoroshe kurabona yuko n'imigwi y'abaremesha y'abarezipo y'abatigers mwarabona yuko nabonye bazana abanyamahanga kandi bakomeye nibaza yuko dans un basket biravana urashobora kuvuga no munsi ibyo urani Dinamo barabaye ibyo n'uyu mwaka twese twari komeje uko y'abatwebwe y'aburunani y'abarezipo y'abaremesha y'abatigers n'izindi nibaza yuko ahasigaye nahaco bamenyereza nibaza yuko twese abakinyi turafise hasigaye yuko hanyuma natwe dushira amakano kacu kugira dushobore kugerageza gufasha umugwi wacu gutsinda mugabo ikintu uvuga nuko si twahejeje championnat dutsinze nuko twaba twafashemo neza ivyari vyoroshe naho nyene kuko naho nyene navuze ko twahuye n'imigwi ikomeye kuko navuze igituma nibaza n'uyu mwaka twaragize faux pas turatsindwa match ya mbere twebwe nibaza yuko tuko turagerageza gukosora bitagenze neza kuri iyo match kugira nibishobora gushika hanyuma ngo amadefite abaye menshi hanyuma tubatenya objectif dufise nibaza yuko turagikora ko hanyuma turabe ko tuzozana amaresultat meza kumisoje ari derby umwaka ya mbere mwaka muri championnat mu Burundi mu Dinamo tubona ko mu Dinamo wari preforce ko mu Burundi yari difference natari muri mita est-ce que urukino rw'ejo rwabaye impression ya quand même jewe narabaye novuga un satisfait gute kubera bivanye nariyo match ya mbere twahuye n'urunani muri ya Coupe d'Unité murabona yuko ni vya bindi nyene navuga ati abakinyi bashasha rero nabenshi batari bwaze ejo quand même ni attitude twari dufise ni yari nka attitude ya match ya mbere ico carashoboye kunjohera kandi ibintu vyinshi twari twateguye byaragerageje ku marsha notamment turavye nk'abajura bari ko baradutsinda la fois passée twaragerageze ku limita amadegani uko no vyita nibaza yuko ejo twace tubona ibindi bintu byinshi bishasha vyadusinze nibaza yuko sinovuga yuko ari chance kuri twego cyane ku runani ko runani kugira dushobore gukontra abo bajura bari baradutsinze nuko nabonye ne baca barondera kubategura encore plus nibaza yuko twese yaba twebwe y'urunani twagiye tubafise une leçon y'ibintu bindi bishasha byadutsinze kandi nibaza yuko tuzobikosora hanyuma twese
dutanga urukino rwiza hanyuma tuzora uko bizogenda sino kwitegura tuzokwitegura neza Eske no wa Dinamo turabamaze kuvuga ko hari imigwi ikomeye mu mwaka muri BL ziko utagazemesha Dinamo icyo objectif twari kombe mu mwaka muri saison y'ibiri ndavuga saison y'ibiri iheze saison y'ibiri yari yambere cyangwa objectif ni top 4 objectif nk'uko de toute façon kuba uwa mbere cyangwa kuwa kabiri cyangwa gatatu kuwa kane ça importe kuko twese turazi yuko nta gikombe kiri en jeu ikintu ca mbere nuko objectif ya twese nibaza yuko imigo 12 ifise no kuja muri big four kugira ishobore na playoff hanyuma ijya playoff ni uduha uburenganzira bwo gushobora guserukira igihugu nibaza yuko twese objectif majeur y'ubunye muri saison rigiye kuja muri big four hanyuma nitwamara gushika ko nibizokora murabona yuko imigo yose iri tayari nitwamara gushikaho niho tuzosubira kwifixa objectif ivanye naho tugeze twamaze kwadushika English Premier League Etihad Stadium ku musi wa gatandatu umugwi wa Manchester City wari kurakina n'umugwi wa Brighton and Hove Albion. Manchester City yari yakimugwa Brighton and Hove Albion uza kuba urangiza ari ibitsindo 2 ku bindi n'urukino rwaje ko rurangira banganya ibitsindo 2 ku bindi ku ruhande rwa Manchester City. Erling Braut Haaland ndetse n'uwitwa Omar Marmoush waje ko batsinda ibitsindo 2 by'umugwi wa Manchester City banganya n'umugwi wa Brighton and Hove Albion ibitsindo 2 kuri kimwe. N'umugwi wa Manchester City no musi uri muri course muri top 4 kugira ngo ushobore gukina UEFA Champions League mu mwaka uza mu mwaka 2026. Mbega no musi uje kubona umugwi wa Manchester City uri amazing yo kuza guheza muri top 4. Nkuko twabibonye umugwi wa Man City watanguye saison utamerewe neza eka no muri iyi minsi urabona yuko naho bishika gatsindira cacumbagira gusa ivyo mbona iraduga cyane kandi warongereje n'abakinyi muri transfer rero kakugira ariko barayifashamo urabona nka Marmoush yarashoboye kubafasha mu gutsinda igitsindo nubwo bitameze neza reka twizere umukoca twizere n'abakinyi kumbure bazoduga ntibari kure cyane ya Big Four ego naho Newcastle itakinye match yaheruka bari kwakina FA biraboneka yuko course muri Premier League cyane ya Big Four iri isere cyane gose uzoja muri Big Four azwara umuntu abimerita cyane ni Manchester City no musi iracana mu kibanza cya koko umugwa Chelsea waratsinzwe n'umugwa Arsenal. Manchester City iracari ngaho gacari kumwe umugwa Newcastle United ntaje gukina urukino rwabo bari kwakina EFL Trophy canke League Cup baza ko mbere banatahukana igikombe inyuma y'imyaka 70 yari iheze umugwa Newcastle United udashoboye gutwara igikombe na kimwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Bana ko ni witwa Eddie Howe no menyereza umugwa Newcastle United ari uwo gutera amashurwe cyane kuko ana ko imyaka 2 amaze muri Newcastle United aje kuba ashobora kuba igikombe kitoroshe kuko gutsinda umugwa Liverpool muri final tuzi uri mu maforme uno mwaka ni ikintu gikomeye cyane. Reka mbere cyo tugenda direct amakuri Liverpool umugwa Liverpool waje kuba utsindwa muri EFL Trophy cyangwa League Cup ibitsindo 2 kuri kimwe waje kuba uheruka gusezererwa n'umugwa Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League. Est-ce no musi twavuga ko ni saison hesi kuri Liverpool kuko no musi igikombe basigayemo ni English Premier League nico bavuga ati kico igikombe cyacu. Eske ni watwara igikombe kimwe n'ingene batanguye saison bakomeye bameze neza twavuga ko ari saison iri hesi ku mugwa Liverpool. Uhereye ku ntango z'ihiganwa urabona ko byari ibintu bitoroshe cyane baroheje guhindura umukoca bazanye umukoca guca cyane slot yagiye kubafashamo n'abakinyi urabona yuko inguvu yari afise mu myaka yahera ubunye atari zo bifise barakwiye amaraso mashasha hamwe Liverpool yatwaye Premier League nkuko ishobora no kubikora kuko iri imbere amanota menshi. Arsenal yari ya kabiri cyo ari ikintu gishimishije cyane ku bafana ba Liverpool kandi iyo bari saison iri nubwo bakuwemo na Paris Saint-Germain. Ejo bundi Arne Slot yaravuze yuko imatch yahurije nabo na Paris Saint-Germain muri Champions League ariyo match ya mbere bari bakinye neza mu mezi 7 8 9 ashitse amaze muri Liverpool ariko ari match batsinzwe birashika ni ibintu bibaho n'umupira w'amaguru cyane. Ego turihanganishije abafana ba Liverpool tukabizeza yuko kumbure muri Premier League bashobora kuhanagura amarira yabo barize muri Champions League.
Ni umugwi wa Arsenal the Gunners bariko batsinda umugwi wa Chelsea muri London Derby hari kuri Emirates Stadium igitsindo kimwe ku busa citwa Mikel Merino kuva mu gihugu ca Espagne. Uno musi ubona ko niwe mukinyi ariko arafasha cyane umugwi wa Arsenal ko ariko aratsinda ibitsindo bitari bike, si n'umunimero 9 ariko witwa Mikel Arteta kenshi aramukoresha nk'umwataka kuko uno musi umugwi wa Arsenal usanzwe ugwaje abakinyi batari bake cyane ku ruhande rw'ubusatirizi kuri uwo mugwi usanzwe wakirira inkino zabo kuri Emirates Stadium. Uno musi umugwi wa Arsenal hasigaye inkino zitari nke muri Premier League, nazo ko hasigaye inkino nka 8 canke 9. Ese uno musi twoshobora kubona Arsenal iri kwiregereza igafata umugwi wa Liverpool ko tubona Liverpool deje uvuga ko imaze itakaje inkino zibiri zikurikirana. Ese niyo takaza morale mbere Arsenal nayo igashaka kuza ikabafata kuri noti course au titre. Ugiye kubiraba neza ikintu kigoye. Asigaye ariko kigoye ariko gishoboka buke turana. Mathematiquement. Asigaye inkino 10 na 30. Difference iri hagati ya Liverpool na Arsenal ku manota 12. Bizosaba yuko Liverpool buri imara match zine idatsindwa kugira Arsenal ishikira. Ico naco ku murindi Liverpool iriko naho bishika gatoyi kagwa si ikintu coroshe. Ego yaratsinzwe muri FA ariko ntiyatsinzwe muri Premier League. Iracari imbere. Ego je ndabona yuko Arsenal Sevilla irafise defense ya mbere ikomeye kushika kuri umwanya wa Premier League ariko attaque nayo nyene ntibimeze neza. Attacks ntibimeze neza uko abakinyi batari bake baragwaye. Kawusaka arwaye, Gabriel Jesus yari, Gabriel Martinez yari. Nyaza ko Arsenal abakinyi baragwaye. Umva kubwaho uvuga ati biragoye ko bashobora gushikira no mu Rwanda. Biragoye ko umugwi wa Liverpool mu mwaka wo gusha igikombe ca Premier League. No kuvuga ko dushobora kubona umugwi wa Arsenal ugira saison blanche kandi atayikomera kimwe cyo gutauka. Reka twizere muri Champions League. Ko bashobora gukuramwo umugwi wa Real Madrid. Bishoboka n'umupira nk'uko twavuze ifise defense ikomeye cyane gose. Kumbure ni washobora gukontena defense ya Kylian Mbappe, Vinicius n'abandi bari kumwe kizoba ari gikomeye cyane. Katwizere abafana ba Arsenal baza ko urumva ko umutumire wacu abijeje ati igenda mwizere ryo fa Champions League kuko English Premier League yoyo biri kure nk'ukwezi. Niba tatwa Champions League ntatwa English Premier League tuzatubonye indi saison blanche kuri Arsenal the Gunners. Tuje kuri Manchester United yaratsinze umugwi wa Leicester City ibitsindo 3 kubusa. Uno musi Manchester United ni wa mugwi urazi. Uno musi utsinze inkino zibiri zikurikirana kandi uzitsinze neza. Bareka gutsinda umugwi wa Real Sociedad ibitsindo 4 kuri kimwe. Uno musi watsinze ibitsindo 3 kubusa umugwi wa Leicester City. Wabangu batsinda inkino zibiri. Mugabo dushaka tubona izindi zibiri canke 3 zikurikirana nta victoire n'imwe baronse. Ni ikibazo icyakiri mu mugwi wa Manchester United. Ikibazo cha Manchester United nico gihagaze. Bruno Fernandes yahagaze neza. Urabona ko ikipe yose ya Manchester United yahagaze neza. Nuvuga ngo niwe ayihetse ku mugongo. Je nivyo mbona muri aka kanya. Antuka ari mu mukinyi wa mbere kushika uye tubona yuko Bruno Fernandes ari wagiriye akamaro kanini Manchester United. Urabona match yaheruka gukina yatsinze ibitsindo 3 wenyene. Iyi match naho yatsinze igitsindo kimwe n'amapass decisive 2. Umva ko ni ibitsindo 3 byose biri kuri we. Ibitsindo 3 byo muri ukino roheze biri. Niho mu match zibiri ari decisive inshuro 6. Ibitsindo 6 mu bitsindo 7. Ni ikintu gikomeye cyane kuva mu Manchester United yose yayifise ku mugongo wiwe. Muri aka kanya Manchester United FC ku mugongo wiwe na burya abana Manchester United iri mu bihe bitoroshe ubona abakinyi baza bameze neza bashitse hajya bakabura iyo vyagiye. Bamenya ko ari umukoca, bamenya ko ari abakinyi ariko turavuga yuko muri aka kanya Bruno Fernandes ari umukinyi tubona yuko yobahetse Manchester United. Ni Bruno Fernandes mbere bimaze n'imyaka. Nyaza ko kuva Bruno Fernandes ashitse muri Manchester United nta saison nimwe araba umuflop canke ataritanga kuri Manchester United. Niwe yamari major wa Manchester United chaque saison. Nibaza ko ni wahetse ayifise ku rutugu. Ese no musuri baza yuko uwitwa Ruben Amorim ari umumenyereza ibamenyereza benshi cyane baje barakurikirana inyuma y'igenda ryitwa Sir Alex Ferguson. Ese no musuri Ruben Amorim tushaka kuvuga ko niwe menyereza aje gusova ino Manchester United. Aje gusova Manchester United ni ikintu gikomeye cyane kubera Manchester United tuzi kuva kera
ya Sir Alex Ferguson yari Manchester United yaryohera abafana bayo cyane. abafana ba Manchester United ndibaza ko ariko kuryoherwa igihe ca Sir Alex 2013 haheze imyaka myinshi haza amenyereza b'ibihangange ariko bakananirwa reka tumuhe icyizere nk'uko perezida nabo bakorana ba Manchester United bamuhaye icyizere yuko ashobora gusovera situation mugabo nawe nyine yatanguranye amarizita atari meza cyane. mugabo ubunye turabona ko biriko biraza kumbura ariko aramenyera ekipe yiwe ariko aramenya gupanga abakinnyi biwe ariko araronka 11 de départ iri decisive yiwe yama kuri chaque match ashobora gukurikiza kuko ni ikintu cyari kigoye bwa mbere kuronka abakinnyi nuwo ngo yama ariko arahindura effective yiwe bikabona yuko byagora n'abantu bari hafi gutora no 11 de départ yotangura kuri Manchester United ariko urabona ko biraza reka twizere gushika ko kumbure ku mpera tuzoba tubona mwene Manchester United kuri comporta hama bishobotse bakamwongera ndibaza ni haba transfer azogerageza gutororokanya abakinnyi batabikwiriye kuba muri Manchester United n'ababikwiriye akabazana yego ni Manchester United twirukanye ko niwo mugwi wonyene ku mugabane wa uno munsi muri Coupe d'Europe, Champions League, Europa League ndetse na UEFA Conference League niwo mugwi wonyene utaratsindwa urukino na rumwe no munsi ku mugabane wa Burayi. Ako Ruben Amorim afise amahirwe cyane yo gutahukana ino Europa League kandi hamwe gutahukana ino Europa League nibaza ko bagize saison nziza cyane kurusha mbere n'iyindi myinshi muri English Premier League. Uravye ukomene yatanguye urabibona yuko hamwe yitwara Europa League yofise n'amashance menshi yo kuzokina Ligue des Champions ikintu Manchester United isigaye ibona gake muri iyi myaka cyane cyo ari ikintu ciza ku bafana kubona Manchester United yagarutse na cyane muri ntumbero shasha ya Champions League bashizeho kumbure iyo bakoze ikintu gikomeye cyane ku bafana ba Man United. Ni aya makuru turabashikiriza kuri English Premier League. Reka duce muri La Liga Santander ni mu gihugu cya Espagne. Duhere Wanda Metropolitano kuko ni ari shock ino munsi niyo ntitwohera i Madrid. Reka duhere Wanda Metropolitano hose ni Madrid. Wanda Metropolitano hama turaja ku Santiago Bernabeu. Ni Atletico Madrid yakwirakira umugwi wa FC Barcelona muri match retour ya La Liga Santander. Urukino novuga ko ni FC Barcelona no munsi iri top yaje kuba igira remontada mu minota mike cyane itsinda ibitsindo 4-2 mu gihe yari yamaze gutsindwa ibitsindo 2-0. Ese urukino ubarubonye gute ku musozi? Urukino ruryoshe cyane ku bantu baruroreye, urukino ruryoshe cyane ku bafana ba Atletico gushika ku munota wa 70 na byasa nkuko bamaze no kwicizera ku match yahize ariko Barcelona yindi tumaze imisi tubona yindi imaze igihe kuva intango zihiganwa iguma yigaragaza yarashiye kwigaragaza ibifashije umwe n'abakinnyi b'ibihangange nka Lamine Yamal, Lewandowski, ba Pedri, ba Rafinha umwe wese yagiye atanga intererano yiwe barabona yuko bose bagiye kwitanga cyane mu gice cya kabiri barabona ko Barca igaruka ifite ishaka ryinshi naho byabaye Alexander Sørloth agashiramo igitsindo cya kabiri yamaze gutsinda inkino zose amaze gukina FC Barcelona yasinze igitsindo amaze iyi ni match igira kane n'amatari gatanu ikurikiranya atsinda igitsindo kuri FC Barcelona nawe nyene ubasigaye bivuga yuko avyutse abazi ko atsinda igitsindo ni naco gituma ku munsi w'ejo witwa Diego Pablo Simeone yaje kwamushiramo hakiri kare ku munota 60 ya 57 ahubwo yaje gukuramo Julian Alvarez acashiramo Alexander Sørloth kuko yaravuze ati uyu ko agiye ategeza gutsinda. Urabona yuko yagombye gushaka pressure cyane FC Barcelona kugira nayo nyiri ntizirasura kuduga cyane ahubwo iguma inyuma yego ariko urabona n'igitsindo cya Alexander Sørloth turabibona yuko bari baduze bari bagira abantu bari inyuma nawe yarabibonye nkuko nyine bamwizeye baramuha umupira uvamo igitsindo ntiyabiri. Ni FC Barcelona mu twaje kuba tubona ku munsi w'ejo witwa Hansi Flick yaje kuba ni twavuga ko urukino rw'ejo Barcelona yarusinze ni mu entraîneur Hansi Flick yagize amapassement umuntu yavuga ngo ari bizarre ahantu ari inde abakunzi ba FC Barcelona bavuga ati ibyo bintu bigize gute nta kurusha gukuramo witwa Dani Olmo
yakuyemo Olmo, yakuyemo ndibuka ko yinjije Eric Garcia hamwe na Ferran Torres. Gute ushobora kwiza Eric Garcia aje gukina hagati, aje gukina kuri zinga. Ariko ni amarapasi aje kuba ari pair cyane. Kuko urabona ko Ferran Torres yashyize atsinda igitsinda imbere yacu atsinda na Dupe. Urabona Eric Garcia asigaye ari umukinnyi novuga yuko akina milieu defensif muri iyi minsi nk'uko Asifika amwizeye. Urabona ko yakoze remplacement ya Casado kuri Eric Garcia. yakuyemo Casado na Dani Olmo. Urabona ko Casado imatch yaragize umwanya ugatangura kumuremera. Yemeye gushyiramo Eric Garcia ku mbere yabo kandi Asifika icyo amaze kubona c'est vrai mu minsi ya mbere remplacement urabona yakora kugira ubwoba gituma reka arakora remplacement. Mugabo ubundi urabona yuko abakinnyi yamaze kubatangura, abakinnyi yaramaze kubimenya, nawe nyine arafise abakinnyi afitiye icyizere. Nka Ferran Torres urabona ko n'iyi match zitanguye kenshi nta kina neza. Mugabo ni umuramplacement ari decisive cyane, iyo mushizemo ntuburi gitsinda ubunyi. Yego ari naho yarazeye abakinnyi yarabashizemo kandi urabona ko byatanze umusaruro cyane. Nibyo byanije ko bitanga umusaruro niyaza ko remplacement z'uwitwa Hansi Flick, coaching witwa Hansi Flick, ariko ntitwibagize gato ni witwa Diego Pablo Simeone yaza ko gushika ku minota 70 ni Pablo Simeone yarazibira ariko yarataka cyane ku counter attack. Muga kuva baronse ibitsindo bibiri yaciye akina defensive kuzibira gusa, attack arayiheba. Yaza ko ni yaco kintu cyaje kuba gituma umugwi wa FC Barcelona uza kuba gombora ibitsindo. Yaza ko defete mu Atletico Madrid din part aro responsabilité witwa Diego Pablo Simeone, ariko responsabilité nini cyane igaruka canke le mérite nini cyane igaruka kwitwa Hansi Flick, ari umenyereza mwiza cyane. FC Barcelona no musi mu mwaka wa 2025 niwo mugwi wonyene utaratsindwa urukino na rumwe. Urabona ko ni bari top muri Champions League, bariko baragenda muri La Liga Santander basuye kibanza cyabo cya mbere. Urabona ko ni FC Barcelona yaza ko iri top uno mwaka dushobora kubona Hansi Flick akora ibitangaza byaheruka kera mugwi wa FC Barcelona. Duje gato kuri Real Madrid mbere ko turangiza iganiro cyacu, baje ko batsinda umugwi wa Villarreal ibitsindo 2-1. Witwa Kylian Mbappé nazo ko yatsinze ibitsindo byose 2. Dube witwa Kylian Mbappé urabona ko abandanya agira saison iri exceptionnel muri Real Madrid. Ubona yuko Kylian Mbappé muri iyi minsi yatanguye kumenyera umugwi wa Real Madrid, ukabona ko yabafashamo cyane mu gutsinda cyane ibyo Vinicius muri aka kanya ariko arakora cyangwa abandi bari kumwe. Mbappé arahari ariko arabafasha gushira mu gutsinda. Ubunye bitera n'ikibazo Lewandowski bikombe cy'ubupicici, babona ko ubunye basa n'abantu bariko bari kumwe amurusha ibitsindo 2 byonyene, ushize muri ibitsindo yatsinze ejo ibitsindo 200 bya Mbappé muri La Liga n'ibitsindo 22 bya Lewandowski muri La Liga Santander. Ubona yuko bakoze recruitment nziza kuzana Mbappé. Yaza ko ni recruitment nziza ikomeye. Mbere ko turangiza ubona uno munsi FC Barcelona na Real Madrid ziranganya, ariko FC Barcelona yasuye urukino rumwe itarakina. Twizere ko ikomeye gutahuka he i Madrid canke i Barcelona. Yuko La Liga igiye gutwara Barcelona canke Real Madrid haracyasigaye inkino nyinshi kandi inkino zikomeye. Yego reka twizere ko ukomeye ari wazotwara La Liga. Ni no ngambere cyazosozera iganiro cyacu ca Rock Sports yo kuno musi wa mbere, akanya nika dukunde ko tubandanya, ariko tubayisango ku musi wa gatanu. Reka ndabashimire cyane, reka shimire n'umutumire wacu. Murakoze cyane kuba mwadutumiye. Nibaza ko tuzoza turakwana kenshi, tubarondeye kenshi, tuzoza turabaronka. Yego murakoze muzotwitaba. Bakunzi ba Rock Sports na kagaruka isango ni ku musi wa gatanu.